harakayaga twarahateguye hari jardin abantu ba mariage mu ntara ya Gitega baragura aho bifotoreza ubu basigaye binjira couple tuyisaba 100 kwifotoza urumva ko ataramahera makiya cyane rero defi dufise murabizi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ufise imyaka 33 ndacari muto twarabirageje cyane turasubira igikorwa jeune ibyo kubura ntabyo menyereye hari ibyo ntabazi ngene bigenda nabamubaza ati mbega biriko bibandanya gute niho haheze iminsi mike naza mbona uyo muntu twibaza ko ari bashaka kutwiba yararekuwe utana kimwe twetutse tubona amavideo ariko arasirikira avuga ko yarekuwe ariko batabitubwira cyangwa batwishije inama hanyuma niko uca twitura nagaje ku telefone mu procureur yaramufise acambwira ngo yahabite kuri vuye hejuru turabwira ni gute ko urubanza rumazigiye gwacha no kwari turavuga amajambo menshi haravuga ko twiyibishije haravuga ko turiko turigize turiko tuzira turiko tugereza kwiba abantu kumwe bibonye ni gute mushaka gutanga amakuru yuko dossier ari ya 2 millions 600 alors que ari dossier à 30 millions hama niho procureur yaciye general yaciye atanga amanda yo gufata kandi uwo muntu arashobora kandi kure musumire ubutungane cyangwa ko mushigika mukadufasha dossier ashobora kwavansa ashobora gusubira mu kazi vuba aho kagaragaza ukaje kambere akakabiri hari muri biganiro bitandukanye byinshi abantu bashaka gukunda hari ibiganiro kimwe nkora bamenya ati nkane nati yandise kiko kintu je namavuga namabwira n'abantu dukora akazi gabo si turi personnalité publique ni jewe ningira privé wanje fashe nkagenda tufate nka jewe ufise ndimo information par exemple nkagenda nko kuri nkano utakunyonze ku mapave nkagenda gusuma bakamfotora nije nijanye nagaruka bima ndiko ndatanga kubera bitubamba ni byinshi twaba mu best witwe bwari bakora amakuru bakisanga mu gasho mugabo rero badushikiye nabo babaki tukavuga uti nk'umuntu aba yigije neza yarakoze amakuru yafashije abantu cyangwa yafashije abantu kamuhagashimwe nka anaho bimodoka cyangwa ijanye ariko uravye ingene abantu bavyakiriye ndiko ndavuga abagiye batanga ivyumviro mu commentaire abagiye basa n'abagaragaza yuko bisa nkaho icizere cyuko kije kibanza kizokubakwa vuba ico cizere kiriko kirahera kuko bavuga bati ivyarinze binanira Fabrice Manirakiza ubaka nation mwari mwavyihereye kandi amaze gukora ibindi bikomeye tibi ubu bizohava bigenda neza twagomba kubaza mbega byo byapfiriye kugira ngo ujye mugambi ubaka nation group ubandanye canke nakahe kandi kajyo koba karabonetse ko kugira ngo hajeho iryo rindi shira hamwe kugira ngo babikorane na leta murakoze arabonye ko yamagara abantu bamuha amahera bazana amahera bashyiremo baraje novuga ariko yubakisha amahera akuye mu bandi bantu tworindera n'imyaka 5 igahera hajya uhora uraba ajya amazi ahora yubaka arayagira ati ngomba kubaka aya mazu narose ikibanza bagaca bamuha amahera abagura ayo mazu yubakisha amahera yabena amazu bamuha amahera none ku isoko nidacatanga kuri iryo sanga haca habura nico gituma yarindiriye nawe nyene bikatuvuga ari hehe abashigana batwata n'amatanzi wambaye maruru nta numwe yakumbaye iyi karanga mu yanje bayita Levinate Gokwino Beze mudada wa taifa dukunya rusaku ariko novuga yuko sivyo nza kuvuga cyane naho abantu miye nk'umwe akoresha ubuhinga bukana ubumenyi jewe sanzwe mfise ishirahamwe rikora mu gisata ca tourisme kuva mu 2022 iryo shirahamwe rero twarateye guteka turatanga umugambi twise Burundi bwacu bwiza muri Paeje uwo mugambi barawakira akaba ari umugambi wa mbere kandi ari umwe basanzwe bafise muri Paeje Burundi
kandi bakaba baturonkeje bavuga ati ingurane niniya cyane tukaba turi muri kategori ya kane iyo kategori ya kane rero ntipfa kujyamo uwo ari we wese urumva yuko apfaho yo kugira ubusazi kuri rezo sosiyo nicabwenge tukaba dufise ikibanza mu ntara nziza ya Gitega twaregereye novuga ati inzego zo mu ntara ya Gitega zaraduhaye ikibanza twateguye ubu gisa neza kuri kirabereye ijisho kandi ni n'icubahiro mwama muhaca n'ahantu twatoye ari yarara n'ahantu twatoye hasa nabi cyane harundwa umwavu ukuri ndabuze n'amajambo yo kubivuga kuko ubu twarahahinduye ni ikibanza kinini sinovuga amaare murabizi yuko bahava bandarako nkuko cyabaye ni hanini cyane ubwanje harasumba kandi n'abantu benshi bahaza nibatahura ukuntu icyo kibanza twakironse ariko twakironse novuga ati kubw'ubukerebutsi dufise kandi no kubw'uko ndi umurundikazi aciye ubwenge muri benshi muri bake novuga ati bahari rero ikibanza mfise yari icubahiro icyo kibanza kiri muri quartier Musinzira avenue de l'Hôpital muhora muhaca mugiye mu manama atandukanye kuri Hôpital hakaba hafise clôture y'ibiti nziza cyane yo kuratira ijisho tukaba novuga ati twahashize ibice bitandukanye cyane ikibanza baza abantu batandukanye ingenzi zivuye mu novuga ati mu ntara zitandukanye zirahaca aho tumaze imisi kandi twakira n'abazungu mu ma ONG baraza bakahicara harakayaga twarahateguye hari jardin abantu bamariyaje mu ntara ya Gitega barabura aho bifotoreza ubu basigaye binjira couple tuyisaba 100 kwifotoza murumva ko ataramarira makiya cyane rero defi dufise murabizi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuri kijya kibanza hariho bize iva muri prison centrale y'Igitega iyo bize rero iratwegereye rwose hakaba kandi bivugwa yuko ari amafosse septique yoba yaruzuye ku buryo n'amatiyo ashobora kuba yarapasutse hama amadeshe agaca ata inzira agaca afata inzira imanukana rero kuri icyo kibanza agenda munsi y'iwaje hari ikigo cy'abakenyezi cy'iterambere ivyo rero biratuma hariho murabizi ko abantu benshi bakunda iterambere hari abantu baca bikikamukiza kugira bacafuze uwo mugambi wacu mwiza bagaca bavuga yuko hanuka abantu batohanza rero nkaba naratanguje umugambi yuko abegereye ababa kuri iryo barabara twaratanguye ibikorwa rusangi aho tuza turazibura ivyo dushoboye ariko nabo nyene baravuze yuko nivyo kunda hatagiwe mu inzego zo hejuru kugira babivuganire n'abene intwaro kugira turabe yuko bodutunganiriza kuko natwe twaragerageje imyaka 33 ndacari muto twaragerageje cyane turakora icyo gikorwa turahasukura harasa neza turahakuriyarara hari amashurwe harashajije twaranahubatse n'umutima mwiza umutima abantu bambayeje bifotorizako mu Burundi uwo mutima ntabwo hari bagenda muri Philippine kurabayo ariko twebwe twarawutanye mu ntara ya Gitega kandi hasa neza iyo defi ni ya mbere defi ya kabiri ni icubahiro nuko dusabye ingurane tuba dukeneye kwishyura kandi ikindi naco dufise abakozi benshi dukoresha uhereye no ku ntango tumaze gukoresha abakozi benshi cyane kandi n'ubu ndabafise idefi ifise y'icubahiro ndafise defi yo kubura kontere ya trifazi haba amezi 5 nararishe kontere ya trifazi no kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe mu ituronsa twovyina kandi wamufashije imiryango myinshi cyane tugaburira duhemba kuko twaragerageje uburyo bwose twarayibuze ariko twaragereye inzego z'Igitega baradufashije alimentation isanzwe musitani yaradufashije kuba aradufasha alimentation
kuko yarabona yuko tuko turacerwa gutangura ibikorwa murakoze cyane deje barageze abishoje naramwandikiye kuri WhatsApp hari mu kwezi kw'icumi negereje yugurwa arambwira yuko hari zizoza mu ntara ya Gitega ariko imisi yampaye yararenze n'ubu ndacarindiriye aza kubaza numvise murakoze cyane n'icyubahiro gatandatu turiko turakorera mu Burundi mwatuje kubashimira ariko nusaba abantu bashimira rwose ko mwadukoranije tukashobora kukibwira hamwe na mwebwe kubera ko ibintu turonka gake kandi babikenewe gato mvuge kuri Salary Vibes kare bagenzi banje bareje mvuga ati turifuza ko mutumenya mumenye ko dukora mumenye ibibazo duhura navyo mu buzima bwa misi mu buzi dukora shaka tubishimira ko cyane nukuri amamedia hari mu Burundi mugabo amamedia wanine arashaka bashasha ariko hari intambwe nyinshi duhura nazo abaturunga badashobora kumenya ko badashobora gutaruka ukuntu dukora jewe media yanje ikora abakozi barenga 10 dukora mu guhinganira ibiganiro dukora bya buri munsi ariko kandi hari n'abadufasha kubitunganya uyu munsi mpagurutse kubera ko dufite ikibazo twagize mu kwezi kw'icumi mu mpera zako jandi umu entrepreneur jeune yashoboye gutangura media bitamenyerewe cyane mu Burundi mu bihe bigoye kuko ni benshi baciye intege bambwira ko ntazo bishobora kundi umukobwa kundishira solide byumvira imbere y'abantu ariko ntibyaciye intege narabandanyije uyu munsi turi imwe mu mamedia akurikirana cyane mu Burundi no hanze mu gihugu dusanga dukurikirana abarenga mu majana abiri kuri hari ibirano dukora buri munsi kandi bifasha benshi yaba mu ngo n'imiryango yaba mu guteza imbere igisata cya tourisme ngaha mu Burundi ikibazo rero twagize nuko nabwo mu entrepreneur uri kurakora ukoresha ingufu zawe atamuntu usabye atamuntu wibwe biraruhisha kandi biraryoshe umuntu abona ariko atera intambwe rero twagize ingorane yo kwibwa ibikoresho byacu twakoresha amakamera ababizi barazi ukuntu azimvye ibikoresho dukoresha gufata amasanamu y'ibiganiro byacu harakozwe amatozwa ahantu dukorera hano hari security nta muntu ashobora kuyiba ngo ntibabibone twaragize amatohoza ya mbere yacu turabaza abasekirite bo ku kazi batubwira abantu bikeka umuntu bikeka yahaje ku kazi mw'ijoro uyo muntu yarashoboye gufatwa n'inzego z'igihugu z'igipolisi muri peja ahubwo amatohoza baramugumana barabona ko by'ukuri hariho ibintu amapreve yerekana ko umuntu ashobora kuba ari we yatwibye hanyuma urubanza rurabanira rurashika muri parke tugeze muri parke byaratugoye rwose kubona ukuntu dosiye kiravansa yigeze yavansa ko narabaza mu procureur cyangwa abandi ati mbega bimeze gute dumujene ibintu byo kubura ntabyo menyereye hari ibyo ntabazi ingene bigenda nabamubaza ati mbega biriko bibandanya gute niho haheze iminsi mike naza mbona uyo muntu twibaza ko ari we ashobora kutwiba yararekuwe atandukanye twe tuzi tubona amavideo ariko arasirikira avuga ko yarekuwe ariko batabitubwira cyangwa batwishije inama hanyuma niko guca twitura nagerageje gutelefona mu procureur yaramufise acambwira ngo yahawe itegeko rivuye hejuru cyo ndamubaza ati mbega itegeko rivuye hejuru ryavuye hejuru hehe umuntu yivye ibintu birenga by'imiliyoni hafi 30 nigute ashobora kurekurwa uwamwitwaye atari ikintu na kimwe azi hanyuma cyane yihutira gutelefona mu procureur de la République ko navuga ati cyatwane yashobora kuba yamuhita mu gihugu ushobora kurekura uwo muntu ndamutelefone hari n'ijoro mudagira imana aranyitaba ndamubwira ikibazo mfise hama acambwira ko ndamubwira no kubabwiye ko itegeko ryavuye hejuru kuko je hejuru sigaye ntawe urahariho hanyuma ndayimubwiye acambwira ngo je dusina ntari narinzi aho hejuru avuga je ntahonze hama acambwira ati mugabo humura ariko ngerageze ku telefone ndamubaze ukuntu dosiye imeze amutelefonye bonje ntiyashoboye kuntelefona kandi ngo abwire mugabo bukeye twagiye kwitura mu procureur général pour près de la cour d'appel bonahanga acatubwira ko we bamubwiye ko ari dossier y'imiliyoni 2,6 donc 2,600,000 turabwira ni gute ko urubanza rumaze igihe rwacu no kumarisi turavuga amajambo menshi haravuga ko twiyibishije haravuga ko turiko turiza turiko tugerageza kwiba abantu kumwe bibonye ni gute mushobora gutanga amakuru y'uko dossier ari ya 2,600,000 alors que ari dossier ya hafi 30 millions hama niho procureur yaciye general yaciye atanga manda yo gufata kandi
uwo muntu arashobora kandi kurenguza imbere y'ubutungane. Uyu munsi ubutungane buriko burakurikirana kandi dosiye y'iwacu kare mwavuze ati tuze turadenonsa abantu bashobora kuba bavuga ibiturire. Je singira ndenonse bagi ibiture mugabo nagerageje kwibaza ati mbwa ni gute umuntu hashobora kurekurwa umuntu yagirizwa dosiye nk'iyo onye uwamwitwaza atakintu kimwazi we atekanye azi ko dosiye iriko irakurikiranwa alors que ahandi hariko harakorwa ibindi kumva ngo umuntu yarekuwe. Rero nashaka gusaba c'est vrai ko ndashima gose gutungana ko bwije mu kudutunganyiriza mugabo nkaseba rundi nashaka kubasaba ko mubunye murabana abandi bageze bashobora kuba barakora gufata amasanamu gaje na jenga hanya tagira kintu gikora ko kamera y'ishose barayivye kandi mu kuyagura biba byaratumukishije kare mugenda Saudi abatanga amaterashe nta buryo bwinshi afise kuri dufise uburyo bukiya cyane ko turi muganya mu mafaranga make turonka tugashaka kugura ibikoresho byo gukora. Rero kuba byibwe ni ikintu kinini babasize muri entreprise kuko ntidushobora kuba turangura amabanga yacu ya misi yose. Nashaka gusaba ko mudushigikira mukadufasha dosiye yacu igashobora kuavansa gashobora gusubira mu kazi vuba aho kagaragaza kaje kambere. Aka kabiri hari ibiganiro bitandukanye byinshi abantu benshi barabikunda. Hariho ikiganiro kimwe nkora cyitwa My Journey, ikiganiro mbira abantu bakavuga ku buzima bwabo aho baciye naho bageze gashobora bashobora kwinspira abandi bumve ko nabagenda ahantu bashobora kuva bakahagera kuko nakenshi umuntu avuga ati nta yindi ndi muntu urigisha. Iyo wumvise umuntu yashobora gushika ku kintu cyari kigoye urumva ngo uragize espoir ko nawe ushobora kuhashika nubwo urumva nta nzira zihari. Nari nifuje kubasaba ikiganiro kubera ko inyuma y'uko umurongo w'igihugu cyacu bafise ubuzima mwaciyemo kugira ngo mushika kugeza no munsi bazo ko ushaka kwinspira abandi benshi kugira ngo nabo nyine bacike intege bumve ko uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo ariko ejo ukaba uri umuntu avuga abantu bakumviriza. Murakoze cyane. Ni procureur w'amajyari. Ni procureur muri Ntahangwa. Bakuye. Bakera. Ego barabara kumuhindura. Utacuramenya mwenda babaza baronongera ibintu gato nibaza mwabwira biroje ridika zabaze yumveze ibyo byazigaruke n'ingoga ikibanza ubakaneshe kugira ngo bashire irindi shirahamwe rihuriyemo leta n'iryo shirahamwe kugira ngo bubake ico kibanza. Ariko uravye ingene abantu bavyakiriye ndiko ndavuga abagiye batanga ivyumviro mu makomantere abagiye basa n'abagaragaza yuko bisa nkaho icizere cyuko kije kibanza kizokubakwa vuba ico cizere kiriko kirahera kuko bavuga bati ivyarinze binanira Fabrice Manirakiza ubakaneshe ni mwari mwavyihereye kandi amaze gukora ibindi bikomeye tibi ubu bizohava bigenda neza. Twagomba kubaza mbega byo byapfiriye kugira ngo ujye mugambi ubakaneshe group ubandanye canke nakahe kandi kajyo koba karabonetse ko kugira ngo hajeho iryo rindi shirahamwe kugira ngo babikorane na leta. Murakoze. arabonye ko yamagaye abantu bamuha amahera bazana amahera bashyiremo baraje novuga ariko yubakisha amahera akuye mu bandi bantu korindera n'imyaka 5 igahera. Ariko twe twaciye tubona ko twogira kontra imeze ntakujya twageze nko mu butare sotepo zande ko bagira abahinga leta ishiremo umutahe ishiramo umutahe n'abashiramo umutahe. Rero kuvuga ngo bice bisubira inyuma uzobera muri loi budgetaire izoza nizo bibona leta nayo yazanye nk'umutahe gato yakeneye kubaka leta rero izocishiramo umutahe kuko bo nta mahera bakwereka ubabwira uti mpagarane ngo amahera tuzoyakura mu bantu bayatanga. Ariko hajya turiko turabikora leta imaze kujamo ho hirazana umutahe nabo bakazara abahinga bagakora dukorera hamwe kugira ngo no muntu uzeye muri gestion ingene leta amahera azogaruka bizocariza muri iyo convention yo twibagije ko twakubaka ningo ahandi ho umuntu mubajije turafise amahera oya nzoyakora mu bantu umva gawe espoir wewe ubicitse rigashaka babaja hajya uhora uraba ajya amazi ahora yubaka arayagira ati ngomba kubaka aya mazu narose ikibanza bagacamuha amahera abakora ayo mazu yubakisha amahera
yabena amazi bamuha amahera none ku isoko nida cyatanga kuri gasanga haca habura nico gituma yarindiriye nawe nyene bikatuvuga ari hehe ntayo ikaro kwikibaza kitegerezwa kuba leta yijemo nayo ishiremo amahera yayo naho byogenda neza tubandanye urakoze cyane n'icyubahiro nk'abasanzwe mu information yabanze izina rya Singizo Wasema Nkumba abavuze benshi bise bavuga ibinyamakuru diregiteri wa ikinyamakuru runaka mugabo twebwe nk'ama information twiyemeje gukorera igihugu dutanga amakuru nk'abandi mugabo ugasanga turi mu muce usanga ugoye kumotora cyane cyane kuko turabona no muri Afrika cyangwa kwisi nzima hari umuvuma yamaze kwaduhe twa Gen Z aho usanga ibintu bishobora kubera kumbuga ngurukana bumenyi bigakura bikaye ibindi usanga byavuye muri ibindi bintu bishobora guhungabanya igihugu mugabo no munsi nta mu gihugu nka twebwe tuza dukoresha izo mbuga dusanzwe twiyemeje gushyigikira imigambi y'iterambere y'igihugu mugabo ugasanga rimwe nka access tugira iri limite benshi muri twebwe hari nk'amakuru tuba tubona neza ko benshi twarikije ibyabaye 2015 aho twabonye ingene imbuga ngurukana bumenyi zagiye zirakoreshwa muri ibi na biriya ugasanga hariho amakomandoma tuyagenda abera ku marezo sosiyo ugasanga hariho impact negative nyine bigiye byose birahungabanije abantu ntihabe kuzibira kubera usanga ata politiki runaka biba yarategekanijwe kugira ico gisata gishoboye gukomezwa rero nkavuga ati ko twebwe twashoboye kwishira hamwe n'intererano nkavuga ati habe inyigisho surtout kuri twebwe ko bikose benshi turi ngaha n'abataje baserukiwe cyangwa dufise na groupe turi mwanya kwa mushikiranganje iterambere tugira inama yaravuze ati reka dushobore kubakatwa babe hamwe rero muri ico gihe twasabye yuko hoba inyigisho surtout kwazi bisaba uburyo twagira tuati muri PTB yamwebwe mwari murimo mugabo twebwe nta mishahara dusaba kuko dusanga tuyikorera utwacu mugabo twagira ikibazo cya statut juridique burya nkanjewe muranirabira ko mparuye amafaranga nkoresha ku kwezi c'est pas moins de 5 millions mparuye kuri hinzu amadeplasement n'ibiki mugabo amabanki ushobora kugenda muri banki ngo nimbe credit kuri amakamera cyangwa iki ngenda mfite umu influencer kubera ki phantom sinzi sinumenyesha amakuru nta n'icondi iki tigira kabiri naco ari ikintu cya code penal muri bisengaha twebwe muri mu byo tusanzwe dukora des fois turateramisha abantu hari igihe tushobora gusanga abantu bari frustré bafise ibindi bibazo runaka akavuga ati reka nje nawe gufunda aho twicaranye ngaha ushobora guhaguruka hari bazi ko tusanaze ko tuzacana waka mugabo n'umugenzi ndashaka kuvuga ati no munsi ndabona yuko abene igihugu barashafuye tubate n'akantu nyabaki ugasanga nyakamu tubatayemo iyo gusoma amategeko usanga code penal gahari no ugasanga n'akantu twashoboye kumvikana ko kugira turabinge n'abene igihugu baba barateranye ukwiyumvira ibintu ndashobora kuza mu nyoshaka ari nayo mpamvu rero surtout tusaba muri iyo statut juridique tworonka kuba amategeko ari soumise kuri twebwe bamenya ati nkane nati yanditse kino kintu je namavuga namabwira n'abantu dukora akazi kamwe si turi personnalité publique ni jewe nyingira privé wanje fashe nkagenda tufate nka jewe mfise ndimo information par exemple nkagenda nko kuri nkano utakuri yonze ku mapave nkagenda gusuma bakamfotora nije nijanye nakoroka bima ndiko ndatanga mugabo George ngene namba ivyo amakuru ntabwiye gushira hanze je ndayishiriye hanze akaje hanze bikamenyekana hari usanga je ngene ari kinatanze information hisanga ntajewe nyene umu influencer mu gazeti simbizi ni personnalité publique jewe nyene ni personnalité publique bavuze ko nk'ibintu je ngene ari gukingiye mugabo hisanga jewe nyene ngiye kugora ubutungane byagira mu gutunganya nabo bagaca yikuye ko nkajewe na chef bari cura mu byumvika bacavuga ati iyo ni ya mikino yanyu niyo mpamvu rero byasabwa yuko tworonka iyo statut juridique bakamenya amategeko bavuga bati hariho ibidego bya mœurs nyine birazi ubwo bari n'ibindi bintu bavuga bati muri izo nyigisho tuvuga tuti ivyo mwemerewe ni guhera ngaha gushika ngaha ivyo tukaba tubizi bikaba ari muri programme y'igihugu bikaba nyine ari ibintu duhabwa intumbero hama ikindi naco cya monétisation nyako mushikiranganje yavuze yuko lokatwe tugenda muri Alger ndafise proposition ushobora gutanga murabona muri bino bihugu turimo turi muri EAC ibihugu bishika ku 8 kandi twe dufise ikibazo kimwe muri ivyo bihugu harimo ibihugu bimwe nka za Kenya usanga biyoba ya Google ihari
biro ya leta ihari za TikTok zenti harimo bari eligible navuga ati none ko turi muri EAC dusangiye isoko rusange nako ntoba souvent le double doyer akaba ukuyaga n'ivyo bihugu byemerewe comme ça tukaronka iyo eligibilité chez muri region ikaba eligibilité régionale ko tashobora kubona ngani Bujumbura ari nka banki KCB mugasanga ni banki y'abakenya basanga ari umuserukizi wayo avuga ati none nta kuntu byoca muri iyo nzira kuko n'ubundi abayutilisateur dufise ari banki dufise ibibazo byinshi byo twaba eligible connexion yacu ni nkeya meme na internet n'abakoresha internet ni bati muko dushoboye kwiheka mu karere turashobora kuba eligible à partir y'igihugu gifise eligibilité kandi kiri mu muryango reka turi mu muryango hama ikindi naco nagomba guhereza ko nicushimye umuntu mujene yakoze neza mama mugira ingere gusidesha n'ibindi ari nka muri batwebwe twashoboye kwigenza neza dernier matwara koza ka événement entreprise imwe yashikira muri mitwa kirekura mu imodoka to kumana bucuti yari yabivuze natwe tukabana nko ku mwaka utuntu ducineke kubera ibitubamba ni byinshi twaba mu best mitwe bwari bakora amakuru bakisanga mu gasho mugabo rero badushikiye nabo babaki tukavuga uti nk'umuntu aba yigenje neza yarakoze amakuru yafashije abantu cyangwa yafashije abantu kamuhagashimwe nka anaho bimodoka cyangwa ijanye na passport diplomatique ari niyo nkaje ashobora kugira ngo ufise passport nene ari manyine kugenda kwiyaga n'abene gihugu bari n'ubu mu Rwanda sintonje mu gufisa passport diplomatique byo kunda ko nje kandi naco mugira murakoze kandi ntifatiraho n'abasanzwe bakoresha mu ntara ya RTNB baturihisha badufatira mu madolari kandi atamadolari mu Burundi dufise rero naho kumbura umuntu aca riha kuri toya berbe ariko biragoye ingene upanga kugira umenye ingene zokoresha twosaba rero yuko bikunze ko ayo mahera yovaho bidakunze naho bakatugira amafagitire mu mafaranga y'amarundi mu mafaranga tukariha mu marundi nkuko turi mu Burundi murabona ko amadolari yo aduhanze icya kabiri nagomba nyarutse ikijyanye n'amabarabara politiki y'ugusubiramo amabarabara ngaha mu gihugu naho kumbure turi mu byo kumenyesha amakuru ibi turaba twese urabye amabarabara mwamwe ameze nabi nibaza yuko kandi amabarabara ari mu bintu bigaragaza bikwerekana ingene igihugu kiriko kiratera imbere niko navuga amabarabara rero cyane cyane nagomba no kuvuga amabarabara agenda ku masite aho dushira ibyuma by'amaradiyo aho no munsi manga kugira imodoka ishikeyo ikibazo hariho umusozi witwa Inanzengwe iryo barabara ryakozwe n'abasoda kera aho kugira imodoka ishike hejuru ndazi yuko no muri RTNB bamwe barahevye n'ahantu hari amabuye boshobora no kutugirira amapave umuntu agashobora guca agenda byoroshe agiye mu mareparasiyo cyangwa ibindi no ku yandi masite za Birime za Kaberenge za Mutumba usanga amabarabara aje ku masite ariko amametero hatagerwa hatoroshe ico rero n'ikintu cy'umudufasha kugira ngo muri ya ntumbero nyene yuko twoba muri ya mbono yuko igihugu cyacu coba cifashe muri 40 giteye imbere muri 60 ibyo byose bigashishikara kugenda neza bisigaye turashima ko leta twigora igenda igira duha exoneration sur la TVA na droit de douane ariko mbere bikunze tukaba exonéré 100% byoba byiza ikiri ngarutse ko gatonya bijanye nuko uza uri kurasaba fréquence ukagura émetteur araronka umugira neza agufasha nuko ARC tugira bakwemereye utegereza kuriha $500 rumba waronse umuntu aguterera ni en fait uriho navuga muri ibyo bya ARC yuko hobaho nyine iryo tegeko rigahindurwa rikiga ukundi gushasha ko bakubwira ati iryo tegeko dufise none ndashima ko muriko muratanga intumbero niko ndabivuga gusa kugira ababyibuke ayo mafaranga ingene agenda rero kuri TVA niko navuga ni kuri exoneration bikunze bakaduha 100% naho byo babyize ko amaradiyo uko mwavuze ashigikira cyane muri ibi bikorwa by'iterambere mu bikorwa byinshi kuko mwavuze ati ni kiraro ibimenyesha makuru ni kiraro kugira ngo n'ibyo abaganza badushikiriza bibaho ingene bigenda hanyuma kubresi no shishikara kuvuga byose
ariko nagira turashimana ko muri iyi minsi ibijyanye n'umuyagankuba biriko biraza amabaraje atari make ariko arugurwa ariko turasaba bikunze hajya imanga muri ibyo misozi yo mwigenda amaradiyo manini afise amayemetero bico bituma amaradiyo yose yumvikana cyane turonse rero umurongo w'umuyagankuba novuga ni special tozo uraciga cyane byoba byiza kuko abenegihugu bikanguye bakumva iradiyo ntiriko ziravuga baca bagira ubwoba ati mbega habaye ibiki rero ko boduha umurongo w'umuyagankuba special byoba byiza kugira ngo ntihaze haraba amakupire abantu bashishikare kumva ibiriko biravugwa hanyuma icyo nosa n'uhereza ko ikijyanye n'amasinergie egome mwishirahamwe ya bere n'aya maradiyo turakunda gutegurira hamwe ibijyanye n'ibiganiro by'abavugizi b'inzego za leta ariko no munsi hari igihe tutamenya amasaha twatanguye amasaha 3 ariko no munsi harwa bari mugirane cyangwa 5 cyangwa 6 rero aho kuko abarongoye imenyesha makuru bamwe barambwira ati byoba byiza ayo masaha akamenyekana nimba ari 3 kuko ibibazo ntibihera n'ahandazi ntitubimara rero tugafata ayo masaha 3 kuko tubara dukora kuva saa 3 gushika saa 6 bitevye n'ibirenze isaha zine ubwo iturenze isaha indwi murakoze ibyo nagomba gushikiriza Minisitiri baramaze kukivugana ibindi by'amabarabara biri muri porogaramu y'amabarabara nyene hariho ubu ndagenda mu gihugu amabarabara yaho naje cyangwa avuga ni turasubiremo byihuta ngira ngo muri bije y'umwaka uzaza bopfa umuvugana nabuze kaburimbi mugabo basi hakaba ari nyabagendwa uvuga ko abuza kaburimbi umuntu nibaza ko burya ibintu byinshi byatwonone kubera iyi probleme y'igitoro mugabo bongera yuko biriko biratora umuti amamashini ko hari kuza imashini ikakora nibaza ko bizokunda paratori y'umwaka uza twari duca dusanga utwarabara twose hamwe nasanze ni hariya kuri heha atabarabara rishikayo aririye turisitike hariya naciye mvuga nti duteza ko bakabarabara kajayo abantu bajeyo niro turisi mu gihugu ifuatire abantu bakanaka basa amafasini